bebene nayibonye hano yadefiye kandi bagiye banezerewe gose mugari habandi batuntuye kubera bebene niyo ikiyubweye kurusha abo muri Canada kubera iki ibiturire hajya baronderagwa banza baha ibiturire iyumvire Canada ramuhaye certificate ugwaruka rushora ibintu vyiwe muri Amerika no muri Canada muga bebene ikavuga yuko bitagira agaciro ntibigira karite nta kanovera bifise muga muri Canada ho aha muneganegaho mwaguwe bagabo abo muri bebene muranyumva sinabonye mudefira muraha hajya ntimwari kudefira imbere yanje muzi ko babimbariye biteba kubera iki ico kibazo sesubire kucumva ku mukozi wa leta nze ndacumve kubakora mu mashira hamwe yigenga ahandi ho nimwe muzotanga inyishu y'ibibazo mugabo tukabona ko gutora inyishu z'ivyo bibazo biteba mbere rimwe na rimwe bikishurwa n'agacerere bebene nayibonye hano yadefiye kandi bagiye banezerewe gose mugari habandi batuntuye kubera bebene nimwiyumvire ugwaruka gwigiriye umugambi w'iterambere barazana ivyabo babijana muri bebene ngo babibapimire gushika uwo munsi abitubwira ni mu ndwi yahera barase gutanga certificate acagenda muri Canada baramuha certificate y'ibintu vyo ko bimeze neza ashorera muri Canada no muri Amerika muga bebene itaramuha urupapuro nimwiyumvira aho muri Canada bebene niyo ikiyubweye kurusha abo muri Canada kubera iki ibiturire hajya baronderagwa banza baha ibiturire iyumvire Canada ramuhaye certificate ugwaruka rushora ibintu vyiwe muri Amerika no muri Canada muga bebene ikavuga yuko bitagira agaciro ntibigira karite nta kanovera bifise muga muri Canada ho barabonye ko ari vyiza akosa Akamaramaza kantuze je nkajya ntwara bebene nari guca ntanga imihoho none tuzotera imbere gutu wari kutworohereza yase je nababwiye umwiza ndamuvuga n'umubi nkamuvuga nimwiyumvire nk'uwo mujene afise iciyumviro giki kuri bebene none tuyifuse umva yuvuga ko duhomvye erega hari n'ubushikagaje mpamvuga none tubufuse hari icabende gihugu baba bahomvye ngo baba bahomvye akazi badakora bebene naragiyeyo jewe nyene navuye mvuze yuko batoshobora bonyene kugira ico bavuze hariho umudandaza bigeze guhomvya iyumvire umuntu yinjije ibidandaza bikuye hanze bagaca bankira ibindi ko vyinjira ngo abanza heze gucuruza urumva araza ati ntiwemerere ko ibidandaza bisubira kwinjira ivyiwanje bidaheze arafata neza aravuga ngo ibi ntibigira karite neza cyadagenda ndakurako kuri vyo ncagenda gukurako kuvyo yemereye njanagaragara n'ivyo bebene yonye niri kwirakoresha navyo ndabitwarako njana muri laboratoire yerekana bimwe kubera iki ibiturire ngo bizibire bijya je ngo marije ncuruza ndumwe aha muneganegaho mwaguwe bagabo abo muri bebene muranyumva sinabonye mudefira muraha hajya ntimwari kudefira imbere yanje muzi ko babimbariye ndabagayiye abambaye ikidari c'ikimaramare nabo kabisa bambere ndabagayiye kuko murateje inyuma igihugu umuntu kwigirira entreprise mukanka kumupimira ari mwewe ahubwo mwari kumuherekeza mwereka ivyiwe tangura mukore amasaha 16 ku munsi rero umuntu azaye ikintu muri bebene ntahere imisi 3 kitararonka inyishu abantu bahora bavuga ngo ndindiriye intumbero kuva no musa ukantu mugafute kora ibibazo bihanze abakozi byaba bifatiye ku mishahara cyangwa kurenganurwa mu kazi kuri iki cyari kiriya byama byashikirijwe inzego zose zibiraba mugabo tukabona ko gutora inyishu z'ivyo bibazo biteba mbere rimwe na rimwe bikishurwa n'agacerere ako gacerere cyangwa uko guteba kwishura ntibivuga ko ibibazo atashingiro biba bifite cyangwa biba bitasiguwe neza haba namwe ahubwo bishobora kuba biva ku ndongozi zonyene bivuye ku gaciro gato bo babaha abakozi
cyahe ku zindi mvo tutarigera dushikirizwa, ariko kandi bishobora no kuba biva kuri twebwe nyene abakozi kubera inyifato zitabereye umukozi usanga zituranga, bamwe bakingira basi ndabibazwa, abandi nabo ugasanga batekewe n'ubwoba bwo kwinjira mu masendika kubera imvo zitandukanye. Nabonye ibibazo imisi yose abakozi bariko baravuga, imisi yose baraba leta. Naganda basubire mu icarico leta. Leta aba bose bari muri stade n'abari inyuma mu ntara zose nibo bagize leta. None abo abene gihugu mu Burundi bose batumye kubaha inyishu ni bande? Nabo bose bahembwa n'igihe ca leta. None uwo mukozi wa leta ariko arondera inyisha ahandi aho kwirondera kuri we nyene nuwahe? Biteba kubera iki ko ari we nyene nyishu? Biteba kubera iki? Tuzogira deba mu mbwira igituma biteba, kuko urumva ko ari leta, nawe ukora muri leta, ni ujeje kuvyishura. Narababwiye yuko jende umukozi wa leta, ministre n'umukozi wa leta, umwarimu n'umukozi wa leta, muganga n'umukozi wa leta. None umukoresha wacu ninde? Ko na jewe ndondera leta mu mukoresha wanje, tugirane ibiganiro. Birashoboka? Canke twebwe turi imbere y'abandi muri ayo maservice, ni twebwe nyene duca utagije. Tubazane aho twabajije twebwe nyene. Abakozi mwese nimugende mwicare hamwe mu mpinyishu kuri ivyo bibazo vyanyu nyene. None nimwaba muri abagaga genda mwicare hamwe mutange inyishu ku bibazo vyanyu nyene, hama muce muza mu raporo muti inyishu twarayitoye. Mugabo naganda abwira ikindi, ibibazo bikunda kubazwa ngaha ndabizi, ni ibibazo bisaba amahera. Mwondangira mu kigega hari amahera ngahe ko tumenya yo tubaha, kuko nayo nyene ni mwebwe nyene muyazana, nimwe muyabungabunga. Bamuza rero mwambwiye muti mu kigega twasanze hari amahera nganuku, none tubiravye neza duheko aya kuko ni mwebwe mujeje ico kigega nyene. Uwo babaza ati wewe nk'ubu umwaka uheze ukora, woshobora kunyereka amahera winjije mu kigega kugira ngo uce usaba kuri ayo mahera nyene, uce usaba kuri ayo mahera. Kandi n'abakora mu mashirahamwe yigenga abikorera ivyabo nabo nyene muri ko mubaka imishahara banza muraba amahera mwinjije muri iryo shirahamwe, muvuge muti kameme twarazanye duheko, kuko mwarateranije umutahe, wewe niwe wazanye ubwenge n'ingufu zo gukora, na wazana amahera n'umugambi, ucuvuga uti twarimbuye shefu. None rero twivuna umusasi. Ivyo nitubitegere kandi tubitegere uko nyene. Iryo jambo sizasubire kumva ngo inyishu ziteba kandi ari abakozi ba leta babajije abakozi ba leta nyene. Nimwiyishure. None bisaba yuko ugenda ku birometero 5 kugira utange inyishu y'ikibazo cyawe. Biteba kubera iki? Ico kibazo sizasubire kucumva ku mukozi wa leta. Nze ndacumve kubakora mu mashirahamwe yigenga. Ahandi ho nimwe muzotanga inyishu y'ibibazo. Hariho abandi nabo bicara ntibakore na kimwe ngo sindaronka intumbero. Nibwirizwa shingiro ntiri guha intumbero. Amategeko y'igihugu ntaguha intumbero. Mugaka bavuga ngo ndindiriye intumbero yiyicariye ngaho. Ivyo rero tubisezerere.